Turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru y'ikirundi twabateguriye, mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Mu rugendo rwitiriwe inkebuzo, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye komine Busoni ahariko harimbwa ubutare bwa Kasiterite na Coltan. Umukuru w'igihugu akaba yaremeye ko bagiye gushiraho ihinguriro rizohingura ubwo butare kugira bashore ubutare bumaze guhingurwa. Itangwa ry'amasoko ya leta ritunganywa nabi ni bimwe mu bituma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma. Ido nido y'ayandi makuru ni mukanya. Turasubiye kubaha ikaze. Mu rugendo rwitiriwe inkebuzo, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye komine Busoni ahariko harahingurwa ubutare bwa Kasiterite na Coltan. Umukuru w'igihugu akaba yaremeye ko hagiye gushirwaho ihinguriro rizohingura ubwo butare kugira bushobore gushorwa hanze bumaze guhingurwa. Kurikira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amwe biringo baravuga yuko Burundi cyo gihugu cyambere gitwenye hari bonyene bazibiye ngo nipigire toni tunga dufise. Rero ubu nebwe ikintu kinezereje noko bwa mbere muri abarundi hariho ijambo nabatesheje kuvuga ngo tuzoshora ibintu biri mu ivu. Nta mugambi wuko dushora Kasiterite ihinguye yitwa Kasiterite jana kwijana. Kuko urumva twayivu harimwo Coltan akaba Kasiterite agacavuga ngo yaguze Kasiterite muga yadutwaye na Coltan atayiguze. Gabo dushoye Kasiterite ukwayo, Coltan ukwayo, inzahabu ukwayo, lithium ukwayo, ntuze kwivura ukwayo, niho dubona tuti twashoye ibinganuku amahera dutana yangano. Imigambo botukora ni yuko nyene urumva leta y'u Burundi kanamwe murimo tuvuga ngo biki ibi ni by'abene gihugu, ubu butare no bw'abene gihugu. Abene gihugu muri bo nyene baciye bavuga bati twebwe tujya twite ku rutare tuzana ubuhinga turondere n'imitahe tujya dushinga ihinguriro. Ubu rero niwo mugambi dufise mwiza kugira ngo dushore tutazimbwa, kandi iki gihe dufise dushoye nk'ibi niho n'isoko irihuta, kuko handi bacavuga ngo twe ntavyo twoshobora guhingura muga dushoye iki urumva ntibashobora kwihinguza. Rero ikintu ca mbere mworemako nuko kare narabonye yuko twaca kurengo tubanze ko tugire ngo amasosiyete ku ruhande, ayo masosiyete kwari kugira ngo abigipfungu ahubwo n'igihugu cibwe tubona. None rero ubu mu migambi tushaka gukora nuko ubu tugiranira amasezerano. Mwene mwamufise imitahe murazana imitahe yanyu, mu mitahe mutegerezwa kuyungukisha, murakeneye kwigaruka kwisubiza umutahe wanyu, murakeneye inyungu, murakeneye no guhembwa ku buhinga bwanyu. Ico gihe rero leta mugirana amasezerano yazanye ubutare nawuzana ubuhinga n'amahera. Hageze rero gushora twadusigaye tuvuga tuti ubu mu kiya ca leta hinjiraye. Igituma ndiko ndavuga abarundi ni kubera iki abajya abandi b'abanyamahanga akubwira ngo nazanye amadolari ngo ntegereza kuyatahana, ugaca usanga afashe nk'ibice bishira nka 40% byose bisubiye mu mahanga. Mugara abarundi babikoze ayo madevize yose aruhukira iwacu, kuko abarundi bakeneye amarundi bakoresha mu migambi yindi y'iterambere. Bashaka rero kuzana ibiva hanze, izo mashini ibyo tutarahingura igitoro tuja dukoresha ya mahera akaja kuzana ivyo bintu tukeneye mu gihugu cyose. Ukeneye kugira ihinguriro kuko iki naho tumaze kugikora ntihazobura uwundi nawe acagira ihinguriro rizana ibikoresho bikorwa muri iki. Aha rero ko utabe kubona ivyiza vy'u Burundi, ndababwira abarundi ivyiza vy'u Burundi tutataye kubibona. Aha rero niho shetani giritagure gukora. Aha shetani giritagure gukora. Aha baca bagura hari abarundi ngaha bifatiwe na shetani baca bavuga ngo nta kuntu mu bisambu, kuko murabona nk'umuntu yarinze abizibira ngo ntitwigire tumenya ko dufise ubutare akagenda ashizeho n'amabeto. Muraza ko ariko aratwenda ubu nyene ntabura abarundi abiziziwe n'umutima mubi, abiziziwe n'abadayimoni. Aho ubu nyene bive kumenyekana baca baja kubaha amahera ngo genda mutobi wanyu bitobere bonyene, kandi babona ko tugira dushike. Tubabona ko tugira dushike. Murumvise ko gushinga ihinguriro ivyo twara amezi 6. Reka duce ruja ku kivirero. Aha rero nk'ubu ntaho mu bushikiranganje bw'ubutari n'agataka ringa nta nonka hari kuko ntavyo bababaye. Nico gituma taco tutatera imbere mu butare, ntaco byabinezweko.
nk'ubu baranababaye kuko barashobora guca babagura bo nyene bati bitobe naga ndababwire ndabaremesha nanje nca ndavyifatira mu ntoke tuzoruhuka turose ubutaka reka dukore rero tuje kukivi turi kumwe twese birashoboka mugabo dutatanye ntaco tuzoshikako. Itangwa ry'amasoko ritunganywa nabi ni bimwe mu bituma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma, bikaba bishikirizwa n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima. Inkuru dukesha Jules Verne na Kimana. Abatanga amasoko ya leta batisunze amategeko bategerezwa kubihanirwa ko bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinzwe kurwanya igiturire. Ababikoze nabi bagomba kubihanirwa bakabibazwa. Mwarumvise amasoko atari make mbere n'umukuru w'igihugu wenyine aravyivugira n'abandi barabivuga, twe dusaba ko abo bantu bo bibazwa kubera twabonye ko hari amakosa menshi akorwa mu bijanye n'amasoko ya leta. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima nawe ntahakana ko haraho bishika amasoko ya leta gatangwa nabi, ariko agasaba ababikora kwikebuka ko bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Twaberetse nko mu masoko ingene bakunda kubitevya kubera amasoko bayateguye nabi, basanga no mu kuyakora bariko bayakora kutariko basanga rero amadosiye akaraza mu bushikiranganje yongera asubira inyuma akaburuja n'uruza. Rero iyo bikozwe nabi bica bituma amafaranga leta ikoresha adashika ku ntumbero leta yashaka yo guteza imbere igihugu. Ibikunda kubicereza rero ni ivyo usanga abantu benshi batisunze itegeko rigenga amasoko ya leta. Rero iyo batisunze amategeko baheze batanga ayo masoko ku buryo bwuguruye, wasanga bagiye mu by'umyumvikano, iyo bije rero biceze birasubira inyuma. Nivyo twabihanije uko botegura kare bakabanza bagatanga amasoko ku buryo bwuguruye, bakaja gukoresha amasoko y'umwumvikano ari uko iyo vya mbere vyanse canke ko habonetse by'ukuri yuko hari cihuta, nkabigire ingendo yo gutanga amasoko ikimenyane canke yikumvikana. Ivyo biruko mu gihe amasoko ya leta atanzwe hatisunzwe amategeko n'abayaronse akenshi bace bakora batisunze amategeko. Umugambi wo kugwiza umuyaga nkuba ugeze ku ntambwe ishimishije, ivyo bikazotuma hatorerwa umuti ikibazo c'icikagurika ry'amatara rimaze igihe kitari gito gibonekeza mu gisagara ca Bujumbura hamwe no hagati mu gihugu, bishikirizwa na Dr Ingenieur Major Jean Albert Manigomba. Inkuru dukesha Patrick Hatangimana. Hariho icizere ko ikibazo c'icikagurika ry'umuyaga nkuba cari kimaze imyaka itari mike cibonekeza mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho kigiye gutorega umuti. Dr Ingenieur Major Jean Albert Manigomba aramutswa ishirahamwe Regideso yemeza ko ibikorwa vyo kugwiza umuyaga nkuba bigeze ku ntambwe ishimishije. Cyo gituma twahereye gutemberera amapost mu Kirundi twita ibituro, ca mbere nico mu Kabezi, naho nyene mu Kabezi ibikorwa bimeze neza biriko biraja ku isozero ryavyo. Tuvuyeho twaciye tugenda kuri RN1 hajya kuri poste y'igihugu, naho nyene ibikorwa byarakorewe cyane uko umuyaga nkuba wose hajya niho ushikira. Twarongereje ubushobozi bwo kwakira umuyaga nkuba aho kuri RN1 twagwije na kabiri ubushobozi bwa dusanzwe dufise. Twaciye tuza ngaha kuri igituro cyo mu Rubirizi uko ibikorwa bigeze ku bice birenga gato 80%. Nayo kubijanye n'ingomero nka Kabuseze na Rusumo Force aho ivyazo bigeze, uwo aramutswa Regideso aratanga umuco. Kabuye 16 ifise cyo twokwita mu gifaransa unité zibiri cyangwa groupe zibiri. Groupe imwe Regideso yakiriye itanga megawate 10, yina tuzoyakira muri no minsi nko muri no cyangwa mu biza nuba zazo megawate 20. Aya masatwe turavugana turiko turaronka umuyaga nkuba uva mu Rusumo megawate 27. Urumva yuko ikizere kihari. Ndibaza neza muri iyi minsi nka 3-4 yiheze mwa mwarabonye akarusho kuberekeye amatara ahanga mu gisagara, ariko araba akarusho kanini cyane. Tuzosubiza imihora yose dusubiremwo, insiga cya mu kuzimu tuzihindure zose zibe nshasha. Amapoto cyo twogira densification, amapoto ashaje tuyasubiza amapoto y'ivyuma, amapoto tuyakureho yose dusubiremwo aya makartie périphérique, amakartie ari mu nkengera y'igisagara
duhereze tugire ama extra twongereze abanywanyi hanyuma tuja no ku misozi haramiye igisagara ca Bujumbura aho tuzohereza imisozi ishika 89. Umugambi wo kugwiza umuyaga nkuba mu Burundi ishirahamwe Regideso ririko riurangura rifashwe mu mugongo nabo basanzwe bafashanya nk'ibanki y'isi yose, ubumwe bwa Buraya, ibanki ya Afrika ijeje iterambere BAD n'ibanki y'abanyaburaya BEI. Agahembo ku barimyi bashoye ipampa muri Cogerco kagiye kuboneka vuba, nayo ababika ifumbire ntironswe abarimyi gushikaho ita igihe ngo bagiye kuza barafatirwa ibihano, bishikirizwa n'umushikiranganje w'uburimyi Prosper Dodico. Agahembo ku barimyi b'ipampa kagiye kwiyongera bongere batunganirizwe vuba bakaronswe, aho ni nyuma yaho abarimyi bo mu makomine ya Gihanga na Buganda bashoreye umwimbu w'ipampa mwishirahamwe Cogerco ntibaronswe agahembo. Umushikiranganje w'uburimyi Prosper Dodico arahumuriza abarimyi agira ati: ico kibazo c'ipampa nivyo turakizi kuko abenegihugu bashoye ipampa bakaba bataronswa udufaranga twabo kandi bakanidoga yuko n'igiciro cyo bari ari gitoya. Ivyo rero nibibazo rero tuzi, ubu turiko turakora ibishoboka byose dufatanije nabo tubifashanya kugira ngo ako gahembo kabenegihugu kaboneke vuba. Kiretse n'ivyo turiko turakorera no ku giciro, ivyo rero byumvikana neza yuko ubu tugiye gusaba kubiharura turabe koko amahera agurishwa ipampa yuko agaruka koko agasahiriza umwenegihugu. Nitwobabwira rero igiciro tuzoshirako, ariko turabemereye yuko duhije kubiharura tuzobagira nk'abandi barimyi barimwa ibindi biterwa koko igiciro kikaba igiciro gikura kuya umurimo. Nayo kuvyerekeye ifumbire iri mu bubiko bwa Odeka itaronkejwe abarimyi ku gihe, umushikiranganje w'uburimyi aragabisha buri muntu wese abifisemo uruhara abika ifumbire gushika hita igihe ko azohanwa. Baramenye yuko mu bubiko bwa Odeka hariho ifumbire yazamwe kera abarimyi batashoboye guha abarimyi. Ico rero tugifata nk'icyaha kuko urumva ko ari uruhombo. Turabizi ko iyo fumbire izota igihe ku kwezi kw'indwi guheze, byumvikana yuko twaciye dutanga itegeko yuko iyo fumbire yokugwa mu benegihugu. Ariko rero twaguma tubemerere yuko umuntu wese afise uruhara muri ico gikorwa kibi cyo kubika ifumbire ari ikenewe gushika naho iza gutega igihe yuko azohana. Tubibutse ko abarimyi bari bashoreye umwimbu w'ipampa muri Cogerco mu kwezi k'umunani ku mwaka uheze 2023 bakaba batararonswa agahembo gushika ubu. Imbere yo kurangiza aya makuru mukurikire n'ayandi makuru avugwa hanze y'igihugu. Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden nyuma yo gupimwa bagasanga agendana umugera w'ingwara ya COVID-19 kuri wa 17 mu Kakaro yashikirije ko amagara yiwe yifashe neza, ariko nubwo biruko iyo nkuru irashobora gutuma haba amakenga n'impari ku myaka yiwe asa n'uri kwagera mu zabukuru, amagara yiwe ashobora kuguma ahungabana. Bimwe mu vyo hava bituma atabandanya urugamba rwo guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora yimirije. Umuvugizi wiwe yemeje ko Joe Biden yacandazwe bikwiye kandi ko azobandanya arangura amabanga ashinzwe ukuri kwamye no muri iki gihe agiye kumara yiyugaranye. Nayo mu gihugu c'Ubufaransa abashinga amateka 577 baheruka gutorwa baza gukorana uno munsi kwa 18 mu Kakaro mu ngoro y'amakoraniro kugira batore umukuru w'inama nshinga amateka nshasha, mu gihe ku munsi w'ejo hahise abari mu mugambwe wa Nouveau Front Populaire bamaze kugena bo baza gushira imbere mu matora umukomuniste André Chassaigne. Hari n'abandi batanu bimaze kumenyekana ko bazohiganirwa ico kibanza, ariko ikigoye nuko uwitoreza muri ico kibanza asabwa kubimenyesha amatora agirabe. Ni kuri inkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Tubashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, muwandanye mugira ibihe vyiza, amahoro y'Imana abane namwe.